Shalom, shalom. Ndabaramukije mwese nizera ko muguwe neza. Ndasubiye kandi kubaha ikaze ridasanzwe muri kino kiganiro intahe y'ukuri. Inyuma y'igihe kinini tudakorana ariko Imana ishimwe twasubiye gukorana n'ivy'ubwiza bwose. Uno munsi rero tudatevye reka dutangura ikiganiro cacu dufise ikintu kidasanzwe tugira twigeko kandi nizera neza ko Imana iza kuvugana nawe kandi ubuzima bwawe buza gufashwa na kino kiganiro. Uno munsi reka duhere hano. Mu buzima bwawe vyoba bimaze gushika ukibaza impamvu ufise ivyo bintu ufise, yaba amafaranga, inzu, imodoka, navuga ati amashuri, kubera iki ufise ayo mashuri, kubera iki wiga aho hantu wiga, kubera iki novuga uruwo uri waruzi ko ubuzima bwawe kurugeza ubwo ari go gose. Sinzi ubuzima uri kurabamwo, urashobora kubugeza ahantu wibaza yuko uniyumvira yuko woniyahura canke wiyumvira yuko wonatukomoka bivanye n'ingorane ufise. Hako nagenda kubwire ko ubwo buzima ubayemwo uno munsi n'amasengesho y'umuntu ahantu quelque part yicari karasenga avati Mana mpereza ubuzima, kuko urashobora kuba utafunguye, urashobora kuba novuga ati wabuze urashobora kuba wabuze amamega ariko urazi ko ufise telefone, urashobora kuba wabuze umuriro mugabo urafise telefone, urashobora kuba novuga ati wabuze amafaranga mugabo uri muzima. Hari umuntu amanitse ukuguru mu bitaro avuga ati Mana fasha hamwe no kira nkavanga no gushimira Imana no gushimira Imana. Rero ubuzima bwose uri kurabamo ikintu cyose ufise gishobora kuba ucita kibi cyangwa ucita cyiza, biravana ko wowe umaze kwiyumvira impamvu ugifise, kuko hari ubuzima ushobora kuburimwo kuburyo nawe wibagira yuko burya hari ikintu ufise. Nivyo vyashikiye umuntu yitwa Gideon yarageze ahantu ubuzima buramukubita kuburyo atangura no kudemonda, atangura no kwiyumvira mu gisekuruza avamwo ahazanana kwa Benyamini bimeze uko bivanye n'ukuntu ubuzima bwari bumukubise. Rero nawe urashobora kuba uri kuraba ugasanga warataye icizere canke waribagiye n'icuri usigaye wibera nkuko nyene turyameze bwire turamuke kugira buce turamuke kugira ngo nyene ubuzima bwibereko wowe umaze kwibaza impamvu uriho, wowe umaze kwibaza impamvu ufise ivyo bintu ufise izo ngabire ufise. Uno munsi nivyo tugira turabire hamwe. Reka dusomye mu gitabo c'Abanyefeso, cete Paulo yandikiye Abanyefeso igice ca 2 ku murongo w'10. Haravuga ngo kuko turi biremwa vya Imana, ngo twaremewe muri Kristo Yesu ngo dukore ibikorwa vyiza ivyo Imana yateguye kera ngo tubigenderemo. Waruziko hari ibikorwa vyiza Imana yateguye ngo tubigenderemo. Ubuzima bwawe ntibuhari nk'ubuzima bw'abandi bose. Ubuzima bwari ubuzima Imana yateguye utaranabaho, na niyo mpamvu yaguhaye ivyo bintu ufise. Woshobora kuba uvyita umenga ntaco bimaze, ariko muri ubwo buzima nyene, muri ivyo bihe nyene uri kuracamo, burya harimwo umugambi w'Imana. Na niyo mpamvu kuba Imana yarashoboye kureka kugira ngo ivyo bintu ubigenderemwo, ni kubera ko yarizi yuko vy'ukuri hari icyo ushobora gukora, hari icyo ushobora guhindura, novuga ati gukora biciye muri ubwo buzima uri kurabamo. Ugiye kuraba kare natanze akarere k'umuntu yitwa Gideon ubuzima bwaramukubise kuburyo yibagira ko ari umuhezi w'inkomezi, ariko Imana ije yamwibukije ati Gideon, waruzi yuko muri wewe uri umuhezi w'inkomezi. Turashaka kwibaza ati none kubera iki Imana yabiye Gideon? Waruzi ko mu rungano rwa Gideon hari abantu vy'ibigatanya, hari abantu bari bakomeye gusumba na Gideon, ariko Imana yagirondera Gideon. Kubera iki Imana yagiye kurondera Gideon? Nuko yarizi yuko muri Gideon hari ikintu muri we, hari ikintu Imana yateretse muri Gideon gishobora gukiza ubwoko bwa Isirayeli. Rero hari impamvu ivyo bintu biriko biraba. Urashobora kwibaza ati none kubera iki ari Yosefu yagiye mu buja? Kubera iki ari Yosefu Imana yaretse araja mu buja kwa Potifari, ibintu biragenda uko vyogenze? Kubera iki ari Yosefu? Waruzi ko kwa Yosefu mu muryango kwa Yakobo hari abantu nka Bayuda, mu muryango kwa Yosefu kwa Yakobo hari abantu bitwa Barewi, bari bafise ishavu riteye ubwoba kuburyo bari gushobora kugwanira ubwoko bwabo bikomeye, ariko Imana ntiyigeze ibaraha, ikija guhiga Yosefu kubera ko muri Yosefu hari inyishu y'umuryango.
inyishu y'umuryango wa Yakobo wari muri Yosefu. Kandi niyo mpamvu vyaca bituma nyene na Yosefu yisanga ariko arabaho ubuzima budasobanutse, ariko araca mu ngorane. Yari gushobora kwicara akafata Imana, kubera ikari jewe wahisemo ko ibi bintu ndabicamwo, kubera ikari jewe wahisemo ko mbona bino bintu. Nuko Imana yari izi yuko muri Yosefu harimo isoko ry'inyishu abantu bakeneye, abo kwa Yakobo bakeneye. Uno munsi urashaka kwiyumvira, kubera iki mu muryango iwanyu ari uzi kuririmba abandi batabizi, kubera iki abo mwiganye ari we washoboye kuronka iyo kaminuza nziza wigako, kubera iki ari wewe mu bo mwakoranye ari we washoboye kuronka ako kazi. Hari impamvu Imana yakaguhaye, kandi impamvu yakaguhaye ntiyakaguhaye kubwawe, kuko ugiye kuraba abantu bose Imana yagiriye neza, yahaye inkomezi. Duhere kuri Gidiyoni, twavuze Gidiyoni Imana ntiyamuhaye ubwenge cyangwa inkomezi kubwiyo, kubw'abandi benshi bari bamukikuje. Uno munsi urashaka kwiyumvira, kubera iki ufashe umurongo wa Bibiliya, wari uzi ko hari umuntu ashaka gufata Bibiliya ukamuhereza ati ngiyi passage, duhera ku gice cya mbere ku murongo wa 5 twigisha kaburi binavuga, ariko wowe uyifashe gusa amareverence atangura guseseka, ukumva umenge uraronse byinshi byo kuvuga. Wari uzi ngo ni kubwawe? Oya, si kubwa, ni kubw'abandi benshi. Burya ikintu cyose Imana yaguha hariho benshi bagikeneye. Urazi kwiruka, ushaka kwiyumvira ati none kubera iki nzi kwiruka? Birarengeye guca amafaranga ubikoresheje, birarengeye guca amafaranga. Ugiye kuraba muri histoire hari abakinyi bamwe intambara zahagaze kubera ko aba footballer nko muri Cote d'Ivoire kubwa Drogba hari igihe byigeze gushika babati oya kubwiki kintu kubwa football ba Pele bose umenga ivyo bintu byarigeze kuba ati kubwa football kwa umukinya azokina football, reka tubanze kwanza duhagarika intambara zigahagarara kubw'umukinyi. Rero ushaka kwiyumvira ni kubera iki umuntu yamenye guki hariyo kube peut-être ko muri yondwi iyo bagira intambara hari gufa abantu benshi, ariko Imana iramara ati wenda gwaye ingabire yo kwiruka. Okay, kweli ndagwaye ingabire yo gukina umupira. Okay, ibi umenga ni ibintu bisanze ko birarenge, hari nyishu zirengeye ico uzi. Ashaka kubuza informatique, hari uno munsi turiko turayaga kwa ko hari umuntu kanaka Imana yahaye ingabire idasanzwe muri informatique, yarakoze runo rubuga turiko uri kurankwirikirana tutabana tubana kure na kure. Ucombe ko hari ikintu Imana yashize muri wewe, nubwo umenga ntibiboneka, nubwo umenga ni ngorane, nubwo umenga hari impamvu kiriho. Waruzi ko hari impamvu kiriho. Iyumvire ko hari abantu mwakuranye no musi batakiriho, abo mwabanye mwasangiye batakiriho, ariko wewe uracari muzima. Waruzi ngo ni kubw'ubusa, oya hari inyishukana kugiteke inosi gikeneye. Rero uno munsi ntutangure ntiwikengere, baza wicare uyibaze ati Mana, hari ibikorwa byiza wateguye ngo ndabigenderemo, n'ivyahe nibiki vy'ukuri ushaka ko ngenderamo, nibiki ushaka ko nobamo, kuko hari ikintu kidasanzwe Imana yaguhaye kugira ngo ugenderemo. Mwene data, ibi bintu bigendane mu mutima wawe. Iyo ngabire ufise ntuyicarike kubera iki abandi bose batazi kuririmba, ariko wowe uririmbye ntiwicaho no kuraba ati naririmbiye hejuru cyangwa hasi, wisanga biri automatique. Abandi akubwira ati dufate nk'akarero nka jewe, nama numva bavuga ngo hawaduze, nk'abati naduze gute ko ntabimenye byo tingoya ngo ngaho waduze. Mugabo wewe arrangement musical iri mu mutwe, urashobora kuvyumva neza kubera ikari wewe. Muri wewe hari inyishu abantu bakeneye, hari indirimbo, hari iryo jwi ryawe rirakenewe kugira ngo abantu baje ku rugezo kanaka. Kubera iki ari we uzi gukora bijya bintu, kubikora neza, abandi muri kumwe batabizi. Ushobora kwibaza ati kubera iki ari genzi mate mu ishuri. Ivyo bintu urakwiye kuvyibaza. Ugiye kuraba hariho ingabire nyinshi Imana yaduhaye, usanga turiko turakoresha nabi. Ingabire Imana yaduhaye ni novuga ati ingabire, ugasanga Imana yaragwaye ingabire, iyo ngabire niyo uri kurakoresha mu ngimba. Waruzi ko kujya kuntu uri mwiza urengana, peut-être uri umukobwa cyangwa uri umuhungu, kujya urenganye umugabo cyangwa umuhungu ari imbere yawe adashobora kubandanya cyategereza guhindukira, wibaza ngo ni kubw'ubuza, si kubw'amataye gusa, si no, hari impamvu Imana yabiguhaye. Ugiye kuraba muri Bibiliya iratubwira umuntu witwa Esther, yari umukobwa mwiza, kandi ubwo bwiza bwiwe bwari burengeye ko yoronka umugabo mwiza, bwari burengeye ko abantu bamukomera amashi bohinduka. Oya, ubwo bwiza bwiwe nibwo bwamutwaye ku kirimba. Amaze kuja ku kirimba, ugiye kuraba ubwo bwiza bwiwe nibwo bwamutwaye ku kirimba. Amaze kuja ku kirimba, ntiyagiye ku kirimba kugira ngo ashobore kwinjoyinga abo umwamikazi nawe agereka akaguru kandi nkuko Vashiti yabikora. No, yaragiye kubw'ubwoko bwiwe. Hari impamvu Imana yamuhaye ubwo bwiza. Mu Bisirayeli, waruzi ko mu Bisirayeli hari abakobwa benshi beza, ariko niwe yatowemo. Kubera ko ari we yatowemo, kubera ko Imana yaramubona ati uyu
niyajya muri pari niyajya ku kirimba azoshobora gushira amavi hasi. Uno munsi urashobora kuba warajejwe amabanga kanaka mu gihugu canke aho baye, urashobora kwibaza kubera ko Imana yashimye ko ari jewe. Hari benshi donc ati bazobenefisia ico kintu, ubwo unovuga ati ubwo bwiza bwawe, ico kintu, ico cubahiro cyawe, icubahiro ufise, novuga ati hari benshi bazokibenefisiako. Rero menya impamvu Imana yaguhaye ivyo ufise, kuko utabimenye uzobifata minenegwe. Hamuze kumenya ati bwa bundi nari ndabifise, bwa bundi udagishobora kubigumana. Rero novuga ati uno munsi nimba Imana yaragutije ico kintu ifise, gikoresha, kuko ikintu cyose dufise, ikintu cyose Imana yaduhaye uzotanga konti imbere y'Imana. Waruzi nimba uri umukobwa mwiza ko hejuru uzoja imbere Imana kugira ati naraguhaye isura nziza, naragukoze. Ko hari abantu novuga ati wowe ukibaza ngo nibisanzwe, cyangwa ugasanga uri umuhungu w'ibogari urarengana abahungu, abakobwa bose bakaba bati muhungu ni beje kabisa. Cyangwa ukavuga ati urazi kuvuga ku buryo utangiye kuvuga kira muntu wese acashaka kukumviriza. Hari umunsi uzogera imbere y'Imana kubaza ati nari narabiguhaye, wabikoresheje iki? Birarengeye cyane guca amafaranga. Uno munsi turafise ama stati, turafise ama konti WhatsApp, kubera Imana yaguhaye Android, yaguhaye WhatsApp, ikirenspira n'umuntu akoresha WhatsApp irashiramwe akantu ka stati. Kubera iki? Kuko utiyumvira ati burya ni platform, birarengeye gupostinga amameme no gupostinga ubwiza bwawe. Kubera iki umuntu afise urudandazwa no munsi tugeze ahantu abantu badandaza amakazi ubona bashize ko karibu, kubera kutobwira abantu karibu muri Kristo Yesu. Ega navyo nyene urashobora kuvyiyumvirako, kubera ko Imana yamaye no telefone, kwako kubera ko amamega yabonetse, kubera ko umuriro na uronse. Ivyo vyose turakwiye kuvyiyumvira. Nandi ukwiye kugera twiyumvira ati kubera ikindi condi, kubera iki mfise ico mfise, kubera ikindi ko ndabaho, kundi ko ndabaho. Kuko twabonye ko turi biremwa vy'Imana, twaremeye muri Kristo Yesu kugira ngo dukore ibikorwa vyiza Imana yageze ko tubigenderemo. Mwene data, iki ni gihe cyo gutangura kuvyaza umusaruro ikintu cyose Imana yaduhaye. Birarengeye cyane novuga ati guca amafaranga. Ingabire dufise zirarengeye cyane gucisha amafaranga. Ingabire dufise zirarengeye cyane kwatira abantu tubikwegera ko twubaka kingdom yacu. Ariko tumenye ko vuba Kristo azogaruka, niyagaruka tuzomereza konti ya kuvyo dufise. Mpamvu ufise yo telefone nziza ura kamera ni rero Kristo niyagaruka tuzomereza konti, tumubwira ati yes, barampaye urubuga kwa internet nararukoresheje bino, bararumpaye ndaje ndagushimiye nanje narukoresheje bino. So warampaye iki? Warampaye amaguru. Kristo ko abantu badafise amaguru, amaguru yawe ararengeye cyane kuba wo yakoresha wo yakoresha mu guca amahera gusa. Hari umugambo uri specific Imana yaguhamagariye. Rero umunsi turakwiye kwibaza ati Imana vy'ukuri ibi ndiko ndabamo, iyi shuri niga urashobora kwiyumvira none kubera iki wagiye kwiga ku ishuri riciriritse, abandi mwiganye bagiye kwiga mu mashuri akomeye? Urashobora kuvyibaza. Cyangwa kubera iki wagiye kwiga ku ishuri rikomeye, habe hariho novuga ati amashuri aciriritse? Burya hari ikintu kiri muri wewe gituma abo bantu uri kumwe nabo ushobora kuba influence. Niyo mpamvu Imana yagutwaye hariya, yagutwaye nk'umuco. Kubera iki hariho nk'ahantu novuga ati ugiye mu runogo, hari ibinogo nawe woca n'agatoroshi kataka bivanye n'umwijima uriyo umenga ntikazi. Mugabo hari ahantu ucanya akatoroshi gusa n'agasa ujya muco w'isaha ucubona haratse. Kubera iki? Bivana n'umwijima uhari. Rero bivana naho Imana yaguterese yarizi yuko wewe burya urafise ibikwiye kugira ngo aho hantu wacane. Mwene data, iki ni gihe tusanguye kwibaza kubera ko Imana yamaye ibifise. Kwiki novuga ati nsa ukunsa, kubera ko mfise telefone nganuko, kubera ki nigaha, kubera ki ubuzima. Hama tubaze Imana kubera ki wabimaye, gute no bikoresha kubw'inyungu yawe. Rero bene data ndabashimiye, naho duhereje ikiganiro cyacu kuri uno munsi. Ndabatumiye ku kiganiro cy'ubutaha. Murakoze.